gusomana ni gusomana nyene. Gusomana mu kirundi ni gusoma wewe kabisa. Kuramukanya kabisa ko ngaha. Gusomana ni gusomana hariho kendaga n'umuntu. Gusomana kuratandukanye. Okay, tubwira ubwoko bwo gusomana. Nubu. Hari ubwoko urashobora gusoma ngaha, urashobora gusoma ngaha, urashobora gusoma ngaha, urashobora gusoma ngaha. Donc ayo mabizi yose none navyo ruzi nongaha mwizosi aha ngo munyigishe rero je navyunzi ivyo bintu jewe navyunzi shaka unyigishe rero navyunzi yasaje kwigisha gusomana ngaha je kinini myaka myinshi hariho umukobwa ngarega dukwikina atarigira marana 5 mois aheze se kumara imezi menshi foshu oyaye gusa urukundo urukundo nije nimwe namenya kubwira ati umukobwa yamari munsi y'umuhungu gihe cose iyo umukunda by'ukuri iyo umukunda by'ukuri ukuri uramwubaha ukamwumvira ibi bintu tabikunda ibintu kamwe gereza kumwexplicar ura ko nyene bi serious kabisa ubwatije shaka umutakazi uyu muntu urahagarika kwanzwe ubundi mu rukundo ariko rero kuvuga ujya kuri mu rukundo imbere ya kamera navyo nyene si vyiza abahungu nk'ubunye baca bakubura baca bashavu baca bafuha none ingorane zabo ziri he hari umutipe yarazanye inoti zimwe arukeneye no inoti ndazironka nta noti mbutse umukobwa usanga afite amahera we na menshi babiri bambere muri commentaire bashirimo nimero za limikashi zabo Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. So ndasaba d'abord kugira subscribe, like na share kuri kino kiganiro aho turi kumwe n'umwigeme. Je nkimubona d'abord nabonye ari naturel ni mwiza. Ndakuramukije. Ndabaramukije abo kuri Magic TV muraho. Tumeze neza. Nawe ni gute? Ndashimira Imana vraiment. Usa neza d'abord. Urakoze cyane. Umushatsi umara ngihingana gute? Kora umengo ni myinshi gira nkukunya gira nkuku gira tra yes umushatsi umara ngihingana gute sui wanje usui wawe ni plant ariko umuntu akuravye nkukunya byahugere muraduhenda cyane muraduhenda hari igihe umashobora kuraba nkukunya kibaza umengo ufite umushatsi mwiza kumbe umutwe uri gipara umeze neza rero ndashimira Imana yashira musaba kunzi wa Magic kwanza hello bakunzi wa Magic TV muraho murakomeye umeze neza ndabahaye bibizo yes bon utarabibwira je ngomba ndakuvuge numwe mu bigeme ari mu ndirimbo ya Big Fizzo Balidi indirimbo yari isohotse ni indirimbo nziza iri ku rubuga rwa YouTube igwa Big Fizzo ndetse no ku ma platform agiye atandukanye yitwa Nice canke Nice Money uko ubishaka byose aza kutubwira Nice Money n'amafaranga afise ingana no muri iki gihe dukenye n'igitoro d'abord utangwe kwa indirimbo Balidi ya Big Fizzo Nice n'umukobwa yagiye mu ndirimbo ya Big Fizzo d'abord kumva domande ya Big Fizzo canke vyagenze kutugana mushoye kumenya gutorana Big Fizzo uje mu ndirimbo Balidi bidasanzwe connection yavuye ko umuntu yitwa Gaga Blue umuririmbyi mu Burundi mugenzi wanje cyane gose yego niwe yamaye connection d'abord ucumva kuja muri video ya Big Fizzo wavyifashemo gute bon nararyohewe yes imbere yuko mbandanya abantu banje bakanza kuri YouTube yawe yitwa Nice Money nibaza muraza kubona commentaire muri plutôt link muri commentaire ya vlog yiwe yakoze ari mu tournage ya Big Fizzo umunsi wa tournage wari umeze gute kwanza utuganirize ku munsi ku montage ko le vlog uri umunsi umeze gute kuri Nice amakaya tuza kuza bega urugendo rwawe ariko dushike kuri Balidi umunsi wa tournage wari umeze gute wari umeze neza narakoze vlog hama ndabimusaba kwanza musavye arambwira no problem nico nashaka kugaruka kuko kumbura ushobora kubikora mwaganiriye aho narabimusavye kuko sinari gushobora gukora ibintu ntabimubanje kwanza kwimubaza arambwira ati nta kibazo vraiment kuba kumwe na Big Fizzo en fait ikintu nshaka kugaruka ko Big Fizzo n'umuntu mu legend amaze imyaka myinshi mu muziki w'u Burundi nibaza ko wakuze umubona ari umustar ashininze ageze gute muri wewe wari yumva umerewe gute
Bon mugabo imbere yuko uyu munsi dukorana ntihari ubwa mbere twicaranye byari byoroshe kubera nari namaze kumenyera kandi ni umuntu ari cool cyane ni umuntu umengo ari simple aratera inkuru araganira n'abantu bose byaranyoroheye cyane kurujya munsi wo gushutinga video. Yes, ku bantu bagiye kuraba video ya Balidi ni indirimbo nziza ifite amasanamu meza hama kandi n'umukobwa yabifashemo neza. Ndashaka kumenya ni video mbere urugiyemo canke hari izindi video nyinshi uri umaze kujamo abantu batari gusaba bamenye ati ni kandi next man. Hari video nyinshi nemaze kujamo natanguye gukora muri mu mpera za 2019 hama 2020 ndabijamo neza 2021 2022 ndabihagarika gato namaze umwaka ntakora muri 2022 après 2023 ndabisubiramo kandi ndagaruka hama gushika no munsi. Yes, kuva 2019 gushika 2024 ni imyaka ishika kuri 5 dukuremo umwaka wa 2020 utabikoze ni imyaka 4 ubirimwo. N'urugendo rumeze gute gufata d'abord risque yo kuba umuqueen video mu gihe muri society wacu dusanzwe tubimenyera uvuga ati urinzo bya macrip ni ngorane. Kuri jewe nabanje kubikunda hama ndavyumvamo hama ndabikora hama mu kibano rero mu kibano ujya muhuga ni maraya ujya muhugerere nuku no je ko banzi baranzi yantuka je byaranyoroheye kuko sindi umwana muto ndarengeje 18 ans ndafise gufata decision yiwanje ndazi kibi ni ciza nabigiyemo gati ndabigiyemo ndazi ibyo ngiyemo ebana ariko ku ruhande rw'amajambo y'abantu hanze uvyakira gute kuko ndishuye uko amajambo yarazi ko biri kose ibyo ntibibura turetse n'ivyo turetse n'abatari mu ma video ntibabura amajambo ukora ivyiza ntubura kuvugwa ukora ibibi ntubura kuvugwa iki utekereza ube marayika ntubura kuvugwa so iyo ufise ikintu ukunze cyangwa ufise vision yiwawe iri kuraja ntuwita ku majambo y'abantu wewe urakora iyo ufise uri kuraja iyo ufise objectif ntuwita kumviriza ati bari kubamvuga bigiye bitandukanye. Ku muntu abonye vlog yawe cyangwa ku batarayibona muce mugenda kuraba ni video ubona ko nkuko babivuze wamari wamaze kumenyana na Big Fizzo numengo aboneka muri ko murasomana kubona muce mugenda kuraba video muce mugenda kuraba video vlog yiwe wo gusomana ubifashe mu gusomana ni gusomana nyene gusomana mu kirundi ni gusoma wewe kabisa kuramukanya kabisa ko gusomana ni gusomana hariho kendaga n'umuntu gusomana kuratandukanye tubwira ubwoko bwo gusomana n'ubu hari ubwoko urashobora gusoma ngaha urashobora gusoma ngaha urashobora gusoma ngaha urashobora gusoma ngaha donc ayo mabizi yose none navyo rutse ngaha mwizosi ngo munyigishe rero je navyunzi ivyo bintu jewe navyunzi shaka unyigishe rero navyunzi asaje kwigisha gusomana ngaha navyo rutse genda muri Google barakwereka muri Google barakwereka babita gute kontangira hano ngaha muri quartier mu gisagara babikora bavyigisha ujya muri Google ibintu byose iri kwije byose bishaka byose barabikwereka muri Google bwo gusomana yes bamuraza kutubwira namwe gundi bwoko muzi bwo gusomana kubona ko yadukurikirana bwo gusomana yatubwiye ngo ubwo muzi ose nubwo mu matwi twena byo tumenye yes ariko aho uwo musoma hose ngam legende wacu mutama Big Fizzo twese umuntu abona akavuga ati no urabona Big Fizzo ni umuntu ari simple cyane rukuri cyane kuri yameze neza cyane bon tuko yariko aramfasha ahubwo nongenda namushimira cyane kuba yarashoboye kuba cool nanje akanyemerera gushobora gukora vlog ko yarafise ubushobozi bw'ati no yes quand même umuntu nka Big Fizzo ati ti no ndabishaka kandi ko ariko nyene vraiment naje umva iyo channel yanje ya YouTube mfise ni shasha ndacanyishasha vraiment nungitangura gukora umva navuze ati ko ndonse moyen yo gukorana na Big Fizzo eka profiter shobora nanje gukora vlog ikaja kuri YouTube ndabimusabe kandi nayimusavye arambwira nta kibazo no problem ndabikora
hajya naho bavuze ngo gusomana naramusabye ko yofasha akavuga donc akanganirizaho donc kuri channel yawe channel yanje ibintu by'ababone muraza kwibona abashaka kwibona iyo video nimugende muri channel murabe link muri commentaire nimugende ku YouTube ya Nice Money 257 Nice Money Burundi muraza kubona yes iyo video antuka muraza kujisha okay ni Nice Money ni zino umuntu acumva avuga ati kuga n'umunyamafaranga ego kingaho nyene ofete doteri nkuru kambe ndisabira kamwe ndashobora guca ngenda kwa karimi kashi nta kibazo nibagwe kamwe serve Nice Money yavuye hehe d'abord Nice ni izina ry'wanje entre amazina y'ukuri witwa gute amazina yanje y'ukuri nitwa uwamahoro Nice mba Nice ririmo Nice ku bantu babizi ni risigura ikintu ciza ya hama mani na mahera donc mani ni mucongereza mani na mafaranga niko ushobora kwita Nice mafaranga Nice mihela Nice mapesa nivyo hama mani na mahera je ndi umuntu ndakora cyane ndarondera amahera ya ndakora kandi kinaco amani si kuvuga ngo ufite ifaranga vyinshi ngo bawujije konti urashaka kufite ijana rimwe abara amahera mu icongereza ni mani urashaka kufite igihumbi ni mani mani rero kuvuga ngo mahera menshi wiki amahera yose no office ya bus yabari mani ni Nice Money donc amahera meza amahera rero meza ndondera samahera mabi na magendo ngenderamo yes bon umuntu agerageje kukumviriza arumva yuko uri umukobwa uri mature uri umukobwa ukuze ibintu vy'ubu vixen video ibintu vixen video cyangwa video vixen byose nshokeme okay video vixen umuntu agiye muri vyo onye best dukunda kubona umengo generation motomoto ubu anda 18 ukabona umengo nabana baja muri ayo ma video ariko uno munsi wewe uri serieuse uri umukobwa akuze urakora urazi ivyo urimo nkuko wabivuze ariko hanze kumbure uko dufata abakobwa nka bamwe bwe cyangwa baje mu ma video y'abakobwa ya ama video yindi y'imiziki y'indirimbo zitandukanye babafata ukundi kuntu uheza ukabana navyo gute hama cyamenya cyashaka kumenya visual yawe mbega niyi kumbure kukumengo ndazi ivyo ndimo ya visual yanje iri kugira iki ndende cyane naho nabibabwira hari bamwe batonyumva hari bamwe bonyumva ngabo icambere kwanza ni kurondera mamani kugira nababwiye bani amahera no kurondera amafaranga kuko muri video bararihaye basha ntavya gusabirimo uraza kutubwira nta camera yaguhaye Big Fizzo bandanye ninda kubwiye ko oya bandanye nta kibazo uraza oya kuvuga ati kugira ngo nantu motive abandi bakobwa hari abakobwa guys muri Queen Video hari amahera uwifuza wese wiyumva ati wow ndakunda bijya bintu ndakunda birimo amafaranga nakazi wifuza kubikora wese welcome muri Video Vixen ego birimo amafaranga nakazi ego yes bon wari ukura tubwira uri kurondera amahera donc visual yawe rero niye visual yanje iri gushika kure ndonga amafaranga menshi shobore kuronka ama opportunité menshi y'ubuzima yes nshike kure yes bon abakobwa rero bameze nka bamwebwe omengo donc bafise ama opportunité bashaka gushika ko ucumengo umacha bafata kwa kundi ati ebane kintu cyose coza rero yopfa kujana naco kugira ngo peut-être aronka ayo mafaranga no narakazi nakazi deja nimba uvuga ati jewe ndashaka gukora ibi bintu bashoye kumpemba ayo 3000 euros 3000 euros akazi kare kose jewe bon turagwa 3000 euros none nakazi umva kora akazi biravana rero n'umuntu avuga ati jewe ibi ndashaka kubikora jewe bishaka kubikora ni nkuko hariho nabandi bantu bavuga ati ndashaka kuja muri video wewe rero twumvise ko uri mu business woman twumvise ukora bitandukanye maybe so Vincent videos ubwo bugutunze ariko ufite ibindi bintu ku ruhande usanzwe ukora kiru cyose cyo uvuga ati ebana ni job utapata 3000 rero kubera ikino bikora hey Ule kubera iki mwengu rakangutse entre
afite ni kubera ko ndibuka mu misi iheze bariko baravuga yo hari inkuru z'imana imisi uvuga ati ari abakobwa bamaze igihe baja Dubai kugira ibiki n'ibiki no vuga yuko iyo risque nawe yifata uvuga ati jewe mpa amahera $10,000 jewe yumva uyo muntu oya wewe two tuvuga wewe yes two tuvuga wewe kuja Dubai kugira iki hari akazi none hari akazi je numva ko no gakora niki combuza kujayo hari diri hari ayubutse yo gukora ibintu kuja muri video kuja muri business we amafaranga urayazi turaronse umuntu ashaka kugenda Dubai abantu musanzwe n'ubikora nguyu kurandandatse bon ya none si diri fanya affaire yes ku ruhande bwa Vixen video nibe bindi bisanzwe gukora ndadandaza mu business woman ku bantu baza kuja muri channel yanje baza kubona vlog ya mbere atangiye gukora naraberetse ibyo nkora ndadandaza ibintu bitandukanye by'abakobwa photoshoot ibintu nk'ivyo ma publicité kwambika abantu aba Vixen ndabambika abantu baja mamanza bamwe ndabambika abandi ndanayicisha ku nyambike cyangwa kunuku nkabambika yego madiri menshi cyane bitandukanye kuvuga kintu bafise ikibazo cyo kubaza iki kintu urafise umusheri yego yes abakobwa bameze nka bamwebwe baba business woman bari independente bavuga jewe mudashobora gukora tugeze mu rukundo bica bigorana Chumengo genre ni kankoresha mbabare mvu nkoresha ino jambo chumengo ni ngare oya gute hariho umwanya w'akazi hariho umwanya w'urukundo wa mupinzi wako mupinzi wako donc nushaka kubifatanya ibintu ni uri nko mu kazi kashushe hanyuma ngo ugiye mu rukundo bishoboka ni uko bazifata basi umwana abana babita gute mu rugo umva foko ukora uteka utegura umwana aje kw'ishure ugira iki umva n'umwanya wabyo hariho n'umwanya wo kuja muri iyo ma business ufate voyage ugende kurangura hari umwanya wo kudandaza bateje karibu nyiruka umukozi mukozi mugeze mu rugo ukaba umugore voilà ibintu byose bifise umwanya wabyo ico nyene bifise umwanya wabyo ariko kuba kubwa afite amahera maybe ashobora kuba atahiwe akigaburira akamenya ati ndakeneye kugura amavuta ndakeneye maybe kurungikira amahera muhira abavyeyi ndakeneye kugira kino onya akafise umuhungu bakundana ku ruhande maybe agiye umuhungu agize ikibazo ushobora kumusovana bari kibazo cha 200,000 umengo abakobwa umengo abaye hejuru y'umuhungu igihe cyose umukobwa yamari munsi y'umuhungu uba ufite amafaranga uba utayafise umukobwa yamari munsi y'umuhungu cyangwa basi umugabo kuko umukobwa umva ni kopine dufate basi ku bantu bubatsi cyangwa abantu bari siriye ba fiance igihe cyose umugore yamari munsi y'umugabo umugabo aba afise amafaranga nawe adafise ni ibintu bizwi ni ibintu Imana yashizeho igihe cyose umugore yamari munsi y'umugabo yes hari kumbure generation yawe bafise abahungu bakundana aba boyfriend babo kugira gute mugabo ugasanga umukobwa afise amafaranga mugabo ugasanga nta gaciro umuhungu bakundana il est vrai barakundanye bari en couple mugabo kubwo kubera ko kumbure bivugwa yuko umukobwa ashobora kuba kumbura amahera yakura handi hantu ko biragoye kubona kwizera ngo umukobwa afise amahera yiwe none mu gihe abakora urabona akazi kiwe urabona ha mahera yakura ne yakura mu mandi gute abashuga daddy none ntasike batabone sisaba abashuga daddy ingorane iri he abashuga daddy ingorane iri hehe hari kibazo bateje nakufa na ingorane bateje mu gisagara ingorane yihe abashuga mami ntibabaho yego kwe none ngire ronka umushuga mami cece ntari ndamuronka bongo bongo narumwe regera ko draga umushuga mami ndana ko draga jena mu mushuga wa Maria ndaka
baramaze marangura kwaze ngo baramaze kurundera baze ngo baramaze kurundera bose kiretse sinzi tumajuje ubone nagomba kwaze ati biramaze gushuka ndana amashuka dadi ndashaka duhagara kuri ako kantu gatonya akantu tusha twiganirira oya mango nibirashika je fete yo nkunze aja mu rukundo kabisa pana byende byo kuyiba turakundana kabisa y'abana mapenzi biheze bigahera undi buzima bukabandanya amamuvanye ukaje kubundi nibirashikuka maybe ugasanga ufite a boyfriend babiri you have to be honest yo nukuri nibirashika abo maze kuvanga baza kubishira muri commentaire yo tunamjua turamuzirikana cyangwa bari umutima you have to be honest yeah nukuri nibaho nibirashika umwe yes umukunzi wawe wavuze ati urukundo ni ku ruhande akazi ni ku ruhande mugabo Jeffrey mumengo sinoshobora kwihanganira umukobwa maybe bana muri video usanga ari bebeza ku mukundi mubiri nawe Jeffrey mfuhisha nta kintu kiryoshe kugira umukunzi agutahura nukuri mani baho neza uyu ufite umuntu umutagutahura mwamuriko murashwana kuko deje urabikunda ni ibintu wiyumvamo mugabo uronse umuntu aza kubikubuza aragutera stress gusanga ko arabubikunda bati shaka kubiheba kome bivyo bintu cyo gasanga arabihevye ahisemo kubiheba kubera mugabo nazo bihevye kubera bishaka azobihevye kuri wa muntu mugabo wa muntu nibavana tubisubiramo aha umwaka wa 2020 ni giki cyatumye ubihe wewe nivyo nyene n'urukundo nico kintu cyakiza umwaka wa 2020 n'urukundo rwatumye ubihe 2023 urabisubiramo maybe umwaka ucurahera wawundi aragenda 2024 uturana n'uwundi usanga narabikora nta wundi nawe mwumva naturanye nabangaye rero ujya nyene agenda n'amazi utwe n'undi okay 2021 wari ufite umumeke umwe sivyo 2020 ucubana n'umuhungu atabikunda wono wa kabiri 2021 wari ufite umuhungu maybe ukora warabikora oya nari single 2020 wari single numva shaka kumenya imyaka yawe yose ngene yageragenda umwaka umwe ja mu buzima bw'urukundo byari bicanze ndakunda cyane cyane igihe kinini umaze kumana n'umuhungu n'igihe ingana gute igihe kinini myaka myinshi hariho umukobwa ngaragara dukwikina atarigira marana 5 mois aheze 5 mois bari mezi menshi foshu oyaye gusa urukundo no musi urukundo nije dukwikirana batarakundana n'umukobwa amezi arenze 5 hageze umwaka avuga ati umwaka wose byagenze gute yo nije surukundo yes kubaho arabameke kumbura usanga atemerera umukobwa wiwe kuja muri video amabiga gasanga kumbure umukobwa cyahitamo guheba umuhungu vyiza nuko wewe umuhungu cyane nuko uco banzo kabikora kujya ki wewe wacubanza urabiheba 2020 biravana na relation mufitaniye naho urukundo barugeze ibimwe namenya kubwira ati umukobwa yamari munsi y'umuhungu gihe cyose iyo umukunda by'ukuri iyo umukunda by'ukuri ukuri uramwubaha ukamwumvira ibi bintu utabikunda ibintu ukagerageza kumwexplica urako nyene biri serious kabisa ubwo ati shaka umutakazi uyu muntu urahagarika kwanza ukabireka none nahakundi ntakazi uyu nakazi akazi cyangwa nakazi uyu mu gihe ubona kuri serious nawe basi nakundi hama musi mwavanye ukabisubira mu kazi kiwawe uzoba ukabandanya hakurumva wari serious n'umuntu nawe atari serious yumva deja mwaciye mutokana ukaba warahevye ikintu kiri muri wewe umva utuma uheba umuhungu hakiri kare ntisi impamvu naciye ndamuheba nanje wacumuheba avuga ati jewe hako mpeba akazi nduma ndakureka wewe ariko amaranga mutima yumva kubi yarenganije gute genre umutima wakunze maybe kubera ko hari uwundi mutima ufise ukunda biriya bintu byase no biheba kandi mpeba wewe ukadeseva umuhungu cyangwa gaheba umuhungu kubera ko hari akazi kawe yakubujije biravana
biravana n'ibihe mwagiye muracamo canke ibiki canke byara urukundo rwara cheat canke rwara pasutse rwarapasutse no bwa butima bandikamo muri WhatsApp bwa butima bwira umutima unapasutse ucemo hagati biheze ucubandanye ubuzima bwawe ako mubaho ufise agatima kapasutse mbake uno musi uracafise agatima kapasutse oya ujyo karuzi barasuye kusana sana cyane ubundi mu rukundo ariko rero kuvuga ujya kuri mu rukundo imbere ya kamera navyo nyine si vyiza arabahungu nk'ubunye baca bakubura baca bashavu baca bafuha none ingorane zabo ziri he hari umutipe yarazanye inoti zimwe arukeneye no inoti ndazironka nta noti mbutse ahubwo usanga afite amahera we na menshi bambere muri commentaire bashirimo nimero za limikashi zabo donc ndi ntaco mbuze no kuri ntaco mbuze ku mukunzi wanje ndamukunda arankunda ntaco ndamuburana kandi en plus aranahura n'umufiancé n'umucopain umufiancé tutakula wali wali na sombe dutumire tugira kudutumira nzobabwira muzobibona ariko nizere ko ari vuba inshallah no mushtumbi 2024 turi mu kwezi kwa Ramazan sivyo ama tuzosura kwibutsanya mu mwaka uza mu kwezi kwa Ramazan tuzosura gukora ikindi kiganiro Imana nabidushoboza Imana ni yadutuzima mu mwaka uza nkuko kwezi nyene tuzosura kandi gukora ikiganiro yes bon Uhimiriza d'abord abantu kuja kuraba vlog yawe ndetse n'ibikorwa vyawe bwite kugira ngo nakumbure n'abandi barimvye bakubona muri video babona ati umukobwa ndari serious n'ivyo arimwo kugira ngo ashobore kuzobara kurondera uja mu video ko ubikora nka business warosa kurondeye bashobora gukora ego hey guys magic channel abantu bo ngaha ndabasaba please mugende kuri channel ya Nice Money Burundi hariho akadrapo ku Burundi hajya muca mukabona ni channel yanje ni nshasha ndashaka mu supporting mugende mu myabone fete ndacari hasi cyane cyari down YouTube nigitangura mugire subscribe ego please ndabasavye ego hama shakozana ibintu rero biryoshe ma vlog yo Burundi ama vlog atesa ama vlog asoza Zanzibar umva none tuzozane Zanzibar werindira inshallah ndiko bavuga urumva ama vlog meza cyane kandi shaka kuzana bya bintu biri simple ubuzima buri simple bana bya bintu biri high cyane bya bintu biri VIP gose no donc ubuzima bwose ubuzima busanzwe cyane ubuzima bubaho muzobibona yabone kuri channel ya Nice Money muzobona ibintu byiza cyane biko biraza mugende mwibonere iyo video ya Baridi Shushe behind the scene irashushe cyane hanyuma nibindi bikurikira kandi vuba ndiko ndabitegura ndiko ndaza ego muzoguryoherwa sizobarambira yes ama page usanzwe koresha kuri Instagram kuri Facebook TikTok ndazi ni yego ndafite Instagram ni Nice Money 257 donc Nice Money 257 chamumbona hajya Facebook ni en fait ni Ligue de Nice mugabo ndashaka kwizoyihindura nayo ni Nice Money rero Nice Money urumva ego Nice Money yes ego hamana TikTok Nice Money 257 konyene ego nabindi ego ntacyo tukoresha byose yes merci beaucoup hama kandi rero duhamagara d'abord abantu kuja kuranda indirimbo ya Big Fizzo yitwa Baridi indirimbo nziza indirimbo itesa indirimbo yo mu rurimi rwo mu Giswahili utaraja kwiraba vraiment ntugezweho ntitarayibona basha abantu ni magic ni murabona indirimbo ya Baridi muri kwa Big Fizzo irashushe iragezweho ni indirimbo y'umwaka yes amakana mushigikire Nice Money kuri YouTube channel yiwe mu mushigikire mu bikorwa byose bigiye bitandukanye hamabaho abantu hungu canke abandi ntamukene mu bikorwa bigiye bitandukanye ama service agiye atandukanye muse ko no business woman ntakira kimwe umuhamagaramwo ntaze gukora abari Dubai mushaka abakozi nguyu unye abari Dubai mushaka kazi za nguvu ndo yupapa asante sana none ko kuvuga Dubai Dubai hari ubuzi bwinshi kandi bwiza umaze kujayo jewe gusa jewe ntivyakunze na cyangwa uramaze kujayo yego uragiyeyo ryari hareze umwaka n'imisi mbeshe oya nguyu mubaze Scott yaragiye
wagiye gukora iki bona ngiye nyine bikuguraza ibikorwa vya biraya kudandaza udiri bugiye butandukanye gusa ahubwo nabo bafite andi madiri agatandukanye yes umva abakobwa n'abahungu bantu kubuze si bumwe no ngamu Burundi buze simwe dukora urado maybe usanzwe ukora ubuvixen video je ndi nkora kuri bata ari makora mu atandukanye i Dubai nawe urubashobora kurangira n'ubundi bugizi bugiye butandukanye yego ni sawa yes uko ready ni bon ngiye mu kazi ka kinjizi imani ni bon yes merci beaucoup mwese bwese mwarafikinyo garo di début à la fin de kubisogera subscribe asante sana